Gihugu ciranda c'Imana, namwe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Tugeze ku munsi wa mbere w'indwi igira indwi ya Pasika. Dufunguriwe ijambo ry'Imana rivuye mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, kigabane ca 19 akarongo ka mbere gushika akarongo k'8. Inkuru nziza ya Yezu Kristo yanditswe na Yohani, kigabane ca 16 akarongo ka 29 gushika ka 33. N'Izaburi rero ya 67. Iri jambo tubanze turyumvirize umurava, hanyuma tuzirikane. Muri kumwe na Patiri Paul Rwasa, umwidiyoseze Katolika ya Muyinga, mwibutsamana mu butumwa bw'ingo n'imiryango. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Mu gihe Apolo yari Korenti, Paulo yaciye mu bihugu vya Aziya ntoyi ashika i Efezi. Ashitseyo asangayo abigishwa bakeyi, ababaza ati: mbega mwarahawe mutima mweranda mu gihe mwemera? Nabo baramwishura bati: ntitwigeze twumva ubucisha mu kanwa izina rya mutima mweranda. Paulo abishura ati: none mwahawe ibatisimu igenze ite? Nabo baramwishura bati: ibatisimu ya Yohani. Paulo rero yongera kubabwira ati: erega ibatisimu Yohani yatanze yari ibatisimu y'ukwigaya, kuko yabwira ishengero kwemera uwuzoza hanyuma yiwe ari we Yezu. Bavyumvise baca barabatizwa ku izina ry'umukama Yezu. Aberekeje ko amaboko, mutima mweranda abururukirako, baca batangura kuvuga izindi ndimi n'ibizoza. Bose hamwe bari 12. Hanyuma Paulo yama yinjira mu isinagoga, amara amezi 3 yigisha atamakenga, agira ko yemeza abariho ivy'ubwami bw'Imana. Iryo ni jambo ry'Imana. Mwantara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Mwantara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Imana nihaguruke, abasi bayo bashwiragire, kandi abayirwanya bace bayonga. Nk'uko umwotsi utumuka aba ariko ubatumura, nk'uko ishashara yagira imbere y'umuriro aba ariko ababisha bahonera imbere y'Imana. Mwantara zo kw'isi yose nimuririmbira Imana yanyu. Aberanda bo baranezerwa imbere y'Imana, baratamba bagatarika. Nimuririmbire umukama, mucurarangire izina ryiwe, munezerwe mu mukama, muvyinire imbere yiwe. Mwantara zo kw'isi yose nimuririmbire Imana yanyu. Nimuririmbire umukama, Imana ihangamye mu ngoro yayo neranda, niyo se w'imfuvyi ikaba n'umuburanyi w'abapfakazi. Inyakamwe irayihereza inzu yuzuye, imbohe nayo ikayugururira umuryango w'ubuhirwe. Mwantara zo kw'isi yose nimuririmbire Imana yanyu. Inkuru nziza ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani. Muri irya minsi abigishwa babwiye Yezu bati: ugiye rero wabirangura, kandi nturinze guca imigani. Ubu niho tukibona ko uzi vyose, atawurinze kukubaza. Nico gituma twemeye ko waje uva mu nda y'Imana. Yezu abishura ati: mbega noneho muremeye? Ngico igihe kirageze, kiramaze mbere gushika, aho muza gushwiragira umwe ukwiwe, munsige ndumwe. Nako sindi jenyene, Data ari kumwe nanje. Nababwiye ivyo ngo muri jewe mugire amahoro. Kw'isi muzobona amagorwa, yamara mugumye umutima, natsinze isi. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Yezu ati: ndababwiye ivyo kugira ngo muri jewe mugire amahoro. N'ijambo ry'Imana twumvise mu rukurikirane rw'ibisomwa. Ijambo ry'Imana biturangira Yezu asezera abigishwa biwe. Bica binyibutsa na rya jambo ryahamuyurira mu ijuru. Abamarayika bakabwira abigishwa bati: mbega abantu bibugarire, igituma muguma muhagaze murangamiye hejuru niki? Uyo Yezu mubonye ava hagati yanyakurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Aha Yezu avuze ati: kugira ngo muri jewe mugire amahoro. Twibuke ko habayeho ibiringo bitatu. Hariho inzaruka za bene Israeli nyinshi cyane, babumbatiwe mu mahoro y'Imana
kubw'ijambo ry'ukwitega umukiza n'umucunguzi ariko araza. Baguma barererwa kwitegurira umukiza azoza kubogora Isirayeli. Gihe ca kabiri n'ubwo rwaruka rwasanganiye uyo mukiza. Bari bake, abigishwa biwe n'abakristu ba mbere basanganiye umukiza. Imyaka hagati ya 30 na 40, Kristu ari hagati yabo kugira ngo muri jewe mugire amahoro. Hariho rundi rwaruka rwinshi cane uzogera ku muhero w'isi. Ugo rwaruka rutunzwe n'ukwitega ihindukira ryiwe. Ntibamwitega badafise aho bafatira kw'ijambo n'ubuzima basangiye akiri ngaha kw'isi, agaca basigaraniragi ko azogaruka kubajana. Agaruke mu buri nahazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma yiwe ntizobigihera. Ni ingingo y'ukwemera kwacu. Ati ndababwiye ivyo kugira ngo muri jewe mugire amahoro. Kurya nawe yagumanya amahoro kuko yunze ubumwe na se. Ati sindi jenyene, ndawe turi kumwe. Ashaka ko rero n'inzaruka zose zigira amahoro. Igice ca mbere baronse amahoro muri we mu kumwitega. Igice ca kabiri baronse amahoro muri we mu kubana nawe. Igice ca gatatu nibagira amahoro kubw'ijambo giragigiwe n'ukwitegurira hindukira ryiwe kugira ngo muri we tugira amahoro. Iri jambo ndifuza cane gose ko ryonyura mu ngo no mu miryango, aho abubakanye biyumva ko bunze ubumwe nawe kubw'ijambo abafungurira, kubw'amasakramentu bahimbaza, eka no kubw'ubuzima basangiye, kuko ari hagati yabo ubutakibavirira. Sibo basa, ni twese. Yarabituraganiye ati nanje ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Fasha ko rero mu kwize hose inkuru nziza y'amahoro. Bidusaba gukomera mu kwemera, gukomera mu kwizigira ijambo n'izina ryiwe n'igihagararo ciwe muzima hagati yacu. Bidusaba gukomera mu rukundo rugaragaza iyo soko y'akanyamuneza. Erega atubwiye ati kw'isi muzobona amagorwa. Urazi amagorwa n'amarushwa, amaganya n'amarira ari mu ngo no mu miryango. Kukubura amahoro, kukubura urukundo, kubura ikiyago, kubura igisabisho, kubura kurekurana no gusubiza hamwe, kubera ishari n'inzigo biri mu bantu mu miryango, kubera uguhamana n'ubwicanyi nyene. Ivyo byose biratungurura umutima ugwaruka rwa none. Abakuze n'abato twese haragera gihe tugahugumbwa, tuvahe tukajahe. Inabi kwisa n'ukumengo yo kigangaza. Abana b'uruhoza b'amahoro bagiyehe? Yesu ati kwisi muzobona amagorwa menshi, yamara mugumye umutima natsinzisi. Iryo jambo niridukomereze umutima, ridukomereze ukwizigira, niridukomereze umutima ku bubasha bwa mutima mweranda tugabikwa. Ibatisimu twaronse muri Kristu Yesu kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda nibandanya kurangura ivyiza twayironkeye. Amateka yadushikanye ko y'abana b'Imana twubakire kugushimikira mw'ijuru mu butatu bweranda, tubone gutambuka ngaha kw'isi dushingura muri amahindagu y'iyi si. Nababwiye ivyo kugira ngo muri jewe muronke amahoro. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa